Ibi bitenge nimwe mu bikora cyane gose. Ibi byose mubikora muri MC. Muri MC Burundi. Ayo se n'amarido ya. Urabona izi zose. Yego. Twebwe uko uvyipfuza naho uvuga ati jewe Juste Gaël ndashaka irido yanje ibe ari personalize. Atahandi ndabwigire ndayabona. Nawe ushaka tuce tugukonfigura iyo rido yawe tuce dushira mu isura yawe. Ivyo ni ibintu bisanzwe tuyigukorera. Iyi machine yitwa Flag Print urashobora gukora ibintu vy'amadrapo, futano, ikintu cyacu cyose ati uyifise warara. Wow. Akabiye gukoresha igitenge muri MC nakaye. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwiye kuri micro ni jewe nyene Juste Gaël nyuma kamera n'utumusaza nabakuyaho muri ndabazana mu ntara nziza ya Buhumuza komine Muyinga ho ndababwira ati ndi kubarabara bayita 09 impande ya foyer kujya presidence aho no muzije kubereka uruganda rw'umurundi atakwa dakora arashari na muto bega uno mugwiza tuga Gilbert asanzwe narongoye ishiramwe MC Burundi nike kinatubwira narijya bafise na vyinshi badukorera bantu b'Imana barakuremera umupira barakuremera ibido barakuremera n'ibindi vyinshi tuza kubona ngaha ariko turaza no kugaruka kujanye n'ibanga ry'ubutunzi mbega hajya ari ibanga ry'ubutunzi ndivuze kuganira nk'ugwaruka byongeye tuganira no mugwiza tunga ndakora busa nyakuba wa bwana muyobozi mukuru nagize mwiriwe mutama izira kumeze neza cyane gose mwumve ko turyohewe cyane kubona mwatwakiriye hano muri MC Burundi naje n'ukuri ndaryohewe kuba mwahananutse Bujumbura mukaza marimari mpaka muri mu ntara ya Buhumuza neza neza mu gisagara ca Muyinga mukaca mutumbera neza na neza mu kigo ca MC Burundi n'ukuri ni byiteka kabisa kwatabizi rero MC Burundi ni imprimeri novuga yakataraboneka ivise ibikorwa bidasanzwe n'inyuma ntimwibaze ngo nibindi biriho na marido mwebwe nyene mwikorera cyane gose tugaruke gatoya mwosura kutwiyibutsa Gilbert ni Gilbert Ntakarutima yego yavutse nk'abandi bana babirabure akurira mu makondisiyo y'abirabure cyane nkurira n'umuryango ukenye ariko Gilbert n'umuntu yamye yipfuza yuko ashobora gukorera muri principe ya mugwiza tunga rwangirano bavuga yuko kuvuka mu muryango ukenye atarica ariko kupfa ukenye arivyo arica nawe se undi ni Bill Gates yego uti kuvuka mu muryango ukenye sica c'est normal ariko we nawe ntuzoza no undi muryango ukeneye c'est kuvuga mu muryango ukenye sica ariko vyongeye kuvuka ukenye kuba nawe ukenye nikindi gikorwa mu bisanzwe ntaguciriye mu Juste Gaël yego kuvuka ukenye kuvuga mu muryango ukenye ni hakujya ushobora kumva wavutse ku muvyeyi aruga ubundi ugasaga yavutse ku muvyeyi umupastor ubundi ku muvyeyi w'umugwiza tunga ivyo nta mahitamo umuntu abigiramo mugabo umaze kushika kwisi ni ushobora kuvuga ati uburenda ashobora kutumbereza ubuzima bwanje uko ko nimba waravuke mu muryango ukenye nibisigura ko ucu ugira ahubwo kuvukira mu muryango ukenye je nabibonye mu opportunity kuko ukurana ishavu ukaca uvuga ati jewe n'ukuri ndashobora kuvuga ati reka je ubuke kuko ubukene kubuvukiramo nibwo bugutera umwete bugutumuvuga ati kuko babwara kubabaje urashobora kucuvuga ati rero no ibintu ifo yuko ubukene kabisa ndabugira sansiniki mugabo wavuke mu butunzi mu bakire urashobora gusamara kubera ubwo bukene utigeze ububamwe ugasanga uherukiye mu bukene rero nico gituma kome mu muryango w'abakire kuvuka mu bakire bashobora kuramura abakene niko rero n'umuryango w'abakene ushobora kuramura abatunzi ivyo ni ibintu maze kubona ahatuzengurutse ni ibintu nawe wamubona abazengurutse aho umuntu apfukira mu bukire ugasanga ashaje aho byo bivanye imyitwarire canke ukapfukira mu muryango ukenye ukamuhegwe cyamumva neza kuvuka mu muryango ukenye nabahigwe kugira ngo nawe ushobore kwiteza cyane gose kajewe byarangyoye cyane kuko kuba navukiye mu muryango ukenye byaratumye ngira harageze igihe ndirobera
kugira mve mw'iyo situation itari nyorohereza, mve ku kirago naryamako kitanyorohereza, nanje nshobore kubaho nk'abandi bana mbona. Nakunda gutembera abana b'abakiri nkabona aho baryama nkumva rero haranteye ishari, muga atari rya shari ribi, rya shari ryiza, ku buryo mvuga ati nanje nshoboye kuba no ryama ku matera niguriye ryo bari iteka. Uti vyagutera jalousie positive? Cyane gose. Turi ngaho nyene uriko murabitubwira urugendo rwo kuva mu muryango ukenye ukaba umugwiza atunga byoroshe? Ntibyoroshe, birasaba determination, birasaba kwitahura d'abord, birasaba kumva yuko wewe nyene ari we source financière, kuko ushize mu mbuto yuko hari undi muntu azo gukura mu ivyo bibazo uza gusanga wazubaye, ugasanga uri kuriyumvira aba onkre n'abaki, ugasanga bari mu migambi itandukanye kuriyumvira parrainage. Mu givyo uza gusanga atari namwe biza kugushitsa, kuko uwo mupare wawe atagikomeye ucujegera. Ariko iyo wihugiyeko ukubaka personality yawe, ukaba umuntu akunzwe mu mpande zose, mu bantu bose, uca uba mu bantu by'ukuri bakunze, ucugira iterambere rirama, kubera iryo terambere ryishimirwa na bose, kubera iterambere ryawe riba rishingiye ku buntu, kuko ubuntu ni ikintu gikomeye cyane muri business. Kuko jewe mu buntu ubwizigirwa biri mu bintu kwivuga, kuko nivyo bintu byanteje imbere, kuko sinanifise umuntu ashobora kumpa umutahe mu muryango, sinanifise abantu bashobora kuvuga ati tora amahera, sinanifise ikintu ushobora kugira. Mugabo ubuntu bwarashikanye ku bantu, abo bantu nabo bampa ibintu gutyo barampererekanya, kuko ubuzima ntushobora kubutora mw'ibarabara butembera canke muhure muri quartier mutembera muhure n'ubuzima buvuga ati ndagucakiye. Oya, ubuzima burahererekanwa, kuvuga la vie transfer, kuvuga wenda ashobora kukonekita ku muntu kandi bakaguha ubuzima tukome. Nawe ushobora kuma umuntu akashikana ku cipfuzo canje. uko murabitubwira hari abantu ikintu cya parrainage cyamaze kwica, aguma avuga ngo ukazima onkle wanje ngo ari naka, abandi nabo bakabona umenga iyo ufise umuntu amaze kugira hageze n'urufunguruzo rwo kugira nawe ugira aho ushitse. Vy'ukuri hari umuntu afite ide n'uwundi kuri inosi? Vy'ukuri novuga yuko mwino minsi mbere wanashaka ivyo bintu vyatwiciye communauté, kuko urashobora gusanga umuntu ariko arishimikiza umuntu, ugaca usanga mu mutwe uhejeje nk'amashure dufate ufise nk'imyaka 25, ugaca utangura kumva umengo hari umuntu agufitiye ideni. Iryo deni ukagumulirindira ukulirindira iryo deni ry'umuntu w'umwenkoni, wibaza yuko akubona kuzirikana, ugasanga iryo deni ahubwo riguzaniye n'imvi z'ikitamwaka muti gute, kuko urashobora kwiyumvira ngo umuntu ariko arakwiyumvira, kumva ugasanga nawe ari busy n'ibintu vyiwe, nawe ari mu ntambara ziwe. Kuko iyi si urabona umuntu wari wese abafise ibibazo vyiwe bimuhanze. Urashobora kwijajara wewe ukibaza ngo aho umuntu akwitayeho akubabaye, wewe ugasanga ahubwo umeze nka wa wundi yatakaza umwanya mu kurindira umwanya. Ako kantu nagakuye muri ETS, c'était 2006, niho iyo slogan nayumva, kuvuga uko urindira umwanya mu kurindira umwanya niko imyaka ibikiragenda. Hazogera igihe rero utakaza inguvu, iyo opportunity uyironka udagishoboye gukora, hanyuma uzoca usanga ari vya bindi uronse amahirwe ushaje, uca usanga mu mahirwe aciye kujana muri tentation. Kuko ni gake na hano jewe shobora gukoresha nk'abantu barenze imyaka 40, kuko iyo uhubutse umuntu arenze imyaka 40 ukamukoresha akaba yarasamaye mu bujene, mwico gihe mugwana inzuka no kuguma umukontrola ashaka kugira kurondera ikintu asigira abana. Ico naco ntaca kirondera ku nkubu, ari gihe rero aca kirondera ni mu nzira mbi. Nico gituma vyokunda bikagenda neza, vyoba vyiza nk'umuntu agiheza ishure yoca atangura nyene kurondera uburyo
akumva yuko ari we nyine ategeza kurondera kuko nko ngaha mu Burundi uri kuraraba hari ama opportunity menshi cyane ku buryo umuntu wari we wese ashobora kubaho neza akabaho neza wanashaka akoresheje nyine ibituzengurutse kuko abantu bakunda kuronderera ibintu vy'amafaranga mu bintu bihambaye cyane gose kera ndibuka kugira uronka amafaranga bakoresha inguvu nyinshi cyane ariko ubu avec le monde tujamwe amafaranga ubu arondegwa n'ubwenge nico gituma ubona uno muzi nk'abantu b'abajeni bariko bararondera amafaranga kandi bakayaronka kubera iki bakoresha ubwenge rero ikintu ca mbere gituma umuntu ashobora gutera imbere kwiyemera kwigirira icizere hanyuma ico cizere ukaca ugiteranya ko n'ubuntu ubwo buntu rero bukaca butuma ukundwa kuko wanashaka je namye mvuga baratugishije muri kwishuri batubwiye mu bintu bituma ngo entreprise itera imbere batubwiye yuko shobora ku muri 4P marketing ngo promotion prix place kwa je navuze ati ahubwo ujya muntu kijya kintu cyarataye igihe cyari gikwiye nka je wari ivyo nshobora zari zikwiye kuba 5P marketing kuko jewe nasanze ibintu bazi ya byose arabandi kuvuga iyo 5P marketing no idefinise yuko ku nimero ya mbere hoba peuple kuvuga abantu kuvuga iyo ubanjije kubakira ku bantu ni udandaje amavuka barayagura kuko ba bantu nyene wubakiyemo hariho nabaza kugushorera kugira gusa bakunezereze kubera mubanye neza ni nkuko ushobora gusanga utubakiye ku buntu utubakiye kuri ro social ugasanga uradandaje nk'ibintu ukabura abantu babigura kubera iki swate imico yawe yirukana amafaranga kuko hariho imico yirukana amafaranga n'imico yakira amafaranga nk'ubu nk'akarowe Juste Gaël w'imico yawe yakira amafaranga amen kuko urabona wewe turakurondera si uturondera bisigura iki twakubonye mu imico izana amafaranga mu gihe hari abandi nawe mu telefone akubwira ati nta mwanya afise sibyo ubu raba afise imico yirukana amafaranga kuko nta rugero na rumwe ushobora kugera ku buryo uvuga ati amafaranga nayo ushaka kuko nimba dufate wigisha umwana ngaha mu Burundi uba wo mwigisha kuri Oxford bisigura iki la plupart y'abirabure benshi barijajara yashoboye kuronka irasi yo ku munsi akabona arigisha mu ishure VIP yaryo rose riri mu gihugu acavuga ati jewe sasifi birakwiye beraca takaza courage agaca tangura gukora igihina ngo nico gituma uzosanga abantu benshi bigeze kuronka amahera usanga bashaje kubera iki hagera aho amahera yo yarondeye neza na neza akaca avuga ati jewe birakwiye birahimbaye nico gituma rero usamaye gatonya usanga abandi baguciye kumva umuntu ngo jewe aho ngeze narahejeje zinoze uburingo basha mbere ugasanga umuntu yarihaye na principe yo kuryama akaryama akavuga ati jewe kuvuza isaha gushikiza nizi nzuza ndiryamira ariko ugasanga wibagiye generation kubera ikiduanze sitwe ko nk'ubu wewe ingazi wawe urazironka ibigutunga no munsi bibaho mugujya mwana wawe wavyaye niyumvireko nose mujya mwana wawe yumvire ku mwana w'igihugu wari we wese kuko ingorane no munsi zihari nabantu batimvira ku bandi ndarara mpaze n'umuryango wanje ndaca mvuga ati abandi ni rutware ariko suko vyategeza kugenda kugira utera imbere neza na neza utera imbere bisaba uteze imbere abandi mu kubagirira neza nimba rose dufate nk'utuntu dufate nk'ubu societe nimba watembera ukunguka nimba ari umuntu akuganye afise ikibazo kimubwire kuko urazi ko na Yesu kugira avure neza ingwara canke aho ubutumwa abantu yabanza kubakemura ibibazo bafise ufise ikibazo c'inzara yabanza akaguha ivyurya ufise ikibazo c'ubugwayi yabanza akakuvura ko ntushobora vraiment gukemura ikibazo c'umuntu yigwariye mu nda nico kunda swate muhi binini canke umuhi zonja hanyuma rero ubwo butumwa bushikira ahantu hameze neza niyo principe y'ubuzima Utira Yesu yabaza ati ndagufasha iki
yaba yabibonye none eske hari ivyo yabatsa none yakubatse Juste Gaël je ndaba n'ibintu urashobora guca ku muntu ariko aragenda n'amaguru ufise umuduga atarizo nimwe yotuma utamungurutse ukarindira gusaba lift none eske we ntuba waragiye n'amaguru wumve hazi kuntu haturira kunyo basi wo kwiporta vorone ariko iyo ukoreye ikiza umuntu atanize kugigusaba usanga biryoshe iba ari surprise rero ni naco gituma ijya reference ya Yesu mu bisanzira kwiye kwigisha abantu benshi urashobora gusanga abantu akiyana akarondera izirita kabura kubera iki yagiye nabi kubera iki Yesu iga nimwe mu ma strategy yatuma ashobora kugera kuri mission yiwe ni kuvuga kirazira yuko ushobora kugenda ku muntu naba bajene nico gituma keshi ukunda kubona bamwe batakunda gutahura abantu babwira ibintu urashobora gusanga ugiye kubwira nk'umujene nk'akarorero uti wowe rero ejo uzotera imbere ni heza yakubaza ati koma ukaca usubira kandi ngo yanga imbere ni heza ubwo bora bucacaye mugabo umuntu iyo umubwiye ati imbere heza ukaca umubwira nk'akarorero strategy z'ukuntu hoba heza ukamwereka kuntu yova mu bintu arimo ukamwereka nk'akarorero ko nk'akarorero yihaye nkihangira akaja ku mutumba agatera nk'amavoka 10 ukamwereka iko inyuma y'imyaka 3 ivoka rimwe rizoryamye ko nk'imifuko 3 ukabigwiza ukabimwereka ukamwereka inyuma y'imyaka 6 ayo mavoka ugwega azoba kugejeje ko arashobora kubitahura ivyo urumva n'umwana yiga nka primaire arashobora kubitahura mugo umubwiye ati umuntu imbere ni heza canke ejo ni heza hawe utabisiguye mu bisanzwe hari n'igihe mupfanye sigara avuga ati genda wancacanya mugabira ryoshe ko ushobora kusigurira ikintu umuntu ukamubwira n'ukuntu yotera imbere wanashaka kutamuhaye amafaranga mugabo mu buryo bugaragara bw'ijambo kuko ijambo burya ni ikintu gikomeye kuko abantu bazi ko umuntu atanga amafaranga mugabo ikintu bitwa ijambo n'Imana kugira isi yavuga ati wewe iki kintu nikibeho yavuga ati nimba vuze ati kirya kintu yaracita amazina yavuga ati kini kibuku kini citwuku kikabaho yakoresha ijambo rero mu makado adasanzwe umuntu ashobora guha umuntu ni ikintu bitwa ijambo impanuro kuko ni ikintu kiba gikomeye abantu benshi ni bakunda gutahura je wanashaka inza guca maîtrise nk'ubu naripfuza yuko ntegereza kuja kwigisha nigishe muri kaminuza numve yuko ibintu vy'iwanje ubumenyi bwanje impano zanje taranto zanje Imana yampaye zoziha abandi mugana yabihevye nagiye gusanga nigishije muri kaminuza nzoshikira bake bashoboka ahubwo numva mengo nkoresheje strategy y'amacano kuvuga imbuga niho ushobora gushikira benshi bashoboka kuko ibibazo dufise hano no munsi generation ifise ngaha mu Burundi ntibihereye aha kandi ibibazo tuba dufise no munsi usanga n'abatanzania generation abajene bose bafise ibibazo bimwe haba Tanzania usanga ibibazo hari bimwe ibibazo igihugu ca Tanzania gihanganye cyo guhangana n'ibibazo bihanze abajene usanga ari byo bihanze u Rwanda ibyo bihanze u Burundi ibyo bihanze Kongo mugiuza gusanga ahubwo turi oblige yo gutegura umutwe n'ubu ndasanze ntegeza gutegura umutwe ahubwo byento ibiganiro duhiga ubuhinga tuza turabikora mu ndimi internationale kugira bishikire benshi bashoboke kuko Imana itanga impano nyinshi mu bihugu bitandukanye urashobora kuvuga ikintu wanashaka n'uriya muntu wari witwa yuko ateye imbere ari mu bihugu vya kure ushobora gusanga umubwiye ikintu gishasha cye nk'ugiye mu Bushinwa hari abantu nk'ubu bambwiye ati mbera tubera abakoci turatwigisha ko we twakubonye mu itara idasanzwe nanzi gushika yamvuga ati je none ndashobora gushigiza icimviro ku buryo umushinwa ashobora kucaprecier akavuga ati ego atangara je nibaza rero none adekuvuye yuko impano twaziherewe ku buntu kandi
iyahaye umwirabure niwe yahaye umushiru niyo yahaye umuzungu bugiza gusanga kote zose incabwenge zihari muriko murabidusigurira ariko vyongeye mu vyo mugerageje kudusigurira bagurutse cyane ku cizere harya umuntu agutwaye cizere agutwaye kazoza ngira ndakubwire muzehe ni wabona umuntu atakaje cizere muri societe niyo ntango yo kugira shite kuko icizere nico kintu gikomeye mu buzima ku buryo ugitakaje mbere wanashaka urazi gusanga nk'ubu muri societe atanu wosaba umunyu bawuguhe gwideni ati nzoriya urashobora gusanga hari umuntu muri quartier naho yozunguruka muri burya buduka buto bwo muri quartier ata ugasanga uwo muntu yatakaje ubuntu yatakaza icizere kuburyo ahantu hariho hose ata muntu yo muhideni burya niyo magogwa ya mbere ashoboka abaho rero gutakaza icizere ni ikintu kibi cyane gose mu buzima nimba ari ikintu gikomeye umuntu ategereza kubungabunga ni ubwizigirwa kugumana icizere ku buryo abantu baguma bakubonye imisi yose bakubonana icizere bakumva nk'ubu jewe Juste Gael wewe numva yuko ndaguhaye amahera untwarira umuntu njyama nkasinzira mugabo umuntu ushobora guha amahera ugasanga ahubwo ntanayashikanye imagine nk'ubu ngakurungikana amafaranga ati shirira uyu muntu ngaye Bujumbura harimo uwo muntu haciye imisi nkine akambira ngo ya mafaranga ntiyashikanye nakubaza ngo burya muzehe ngo vyaciye bingo ngo narayikoze aho rero by'ukuri ndagutakariza icizere kandi cyangenda bukebuke kandi nkacangenda ndakuvuga kuko isi ra control abantu cyangwa umuntu atabizi ni hajya rero ubona n'ama nomination politique cyangwa ikintu uho umuntu iba nka surprise ugasanga umuntu baramwimviriye atavyazi ugasanga biraryoshe kuba ushobora kuba mu kiyago nk'abantu 10 mu gikundi bariko baravuga umuntu n'imiburiburi nk'abantu nk'umunani kwijana bakuvuga neza birabaje gusanga mu buzima waratakaje icizere kuburyo mu buzima ubura umuntu insignifiant kuburyo abantu 10 bariko barakuvuga ata muntu numwe akugwanirira biraryoshe kuba nko mu buzima nk'ubuhuye n'abantu ugasanga bariko barahana ibipfunsi bapfa yuko umwavuze ati we ariko arakuvuga uwundi akaza inguma ati wewe ahubwo nico mupfa ivyo biraryoshe ivyo ntibishobora kuba atakintu umaze kumarira abantu rero ubuzima buryo mu gihe nk'ubu ushobora gusanga l'entourage ikuzi kivyiza nawe utazi usanga ubayeho neza ni imodoka iguye mwibarabara wewe urigira ibindi baravyimenyera wow ni ibintu bikomeye kuratubwira turi muri MC yes kabonye amarido y'ubwoko bwiza cyane ngira uraza kuyatwereka twabonye ibintu byinshi ngaha tubwire muri MC Burundi budufitiye iki twe muri MC Burundi mubona ngaha muhinga nazanye MC muri interieur muri objectif yo kugira nka Brarudi burya narase ni kuyizana i Bujumbura kubera ivyimviro mfise ibyo mbona nifuza guhereza abarundi Bujumbura koronka ikibanza vyongora ni kuvuga urabona MC Burundi ugwego igezeko urabona igeze ku gwego rwo gukora amarido muri kore amarido turikora amarido ngera murayabona ni background igizo n'amarido twikoreye turikorere imvutano zimeze neza turakora ibitambaro tukabikoramwe amashati atandukanye abantu kandi bagashima turakora amarogo personalize dukoresheje iyo mashini nyene dukoresha mu gusora amarido urabona nk'iyo marché ya Eglise Catholique abo iyo kategori yo muryango urabona tuko turasura ivy'igihugu cose kandi vy'ukuri ndabitangura wamengo ni ibintu bisanzwe mugana navuze ati none ko ngenda mu Bushinwa none nzoguma ndagenda ngiye kuzana ama produit fini nige nimvira basi kugerageza burya kugerageza ni ikintu gikomeye cyane niko kucamvuga ati no mu mwanya ngenda mu Bushinwa ko ni gake shobora kumara musi y'ukwezi ngiye mu Bushinwa kuko jewe ori yo kuguma ngenda ndondeza ibintu nzana ahubwo ndondeza ubumenyi ndagenda nkinjira nk'umuntu wo mu Ruganda akambwira ibanga yakoresheje kugira ashike kuvyo mbona ndiko ndamurangurako n'ico gihe ari gihe nk'ubu dufate nk'akarorero
nakuyeke imashini ashobora gukoresha ibintu bijanye no gusohora imvutano amarido n'ibiki n'ama table cloth naragiye ndamwinjira ndamubwira ati je ndafise umugambi wo guhingura ibi nibi ati ngo ufise imashini ikora ibi tego arambwira ati ngiyi imashini yitwa flag print irashobora gusohora iyi urashobora gukora ibintu vy'amadarapo futano ikintu cyacu cyose ati uyifise warara ati byo kunda ati okay ndavuga ati none bizoca bigenda gute kuyinstara ikibazo cha maintenance bizoca bigenda gute acambwira ati wenze kugira assistance ni office mu engineer acibweye burya bace bangirira assistance ali ni machine yangoye yatugoye kwinstara kuko twayestaye ijoro n'umurangi indwi zibiri biratugora ariko turagerageza mpaka turashika kwihangira ubu rero twaratanguye kugira amaese wanashaka ntituragira amaese menshi muga turamaze gusohora byinshi kubera mu mwaka uheze uyu mwaka niho n'ikigo Association des Industries du Burundi niho twasaba n'uburenganzira bwo kuja mwico mwayo ma industry ubu rero turi mu kintu bitwa gazette yase ni kuvuga nk'aya matière première tuzana ubu yo gukora ibi bintu turaronka ikintu bitwa remise des droits ubu ntitubiriye amakori ni kuvuga amakori kuvuga cyari nka 25% barakura ko nka 10% cyari nka 10% turariha ubusa mwico gihe tukaca tworoherwa tukaca tuparvena gukora ikintu giciriritse kizimbutse par rapport ya ma produit fini tuba twagize importation. Wow. Yes. Umuntu ashatse irido arashaka kuvuga ati iri rido nabonye mu Bushinwa canke Kenya Uganda ndarikeneye kunyene mu karimu basha nukuri ico ni kintu n'umuti witwiyaha ko mbere wanashaka turashaka umuntu wari wese araza akatubwira ati twe turakeneye ututuntu mutunshire ku tuntu nkunu nawe ushaka tuce tugukonfigura iyo rido yawe tuce dushira mu isura yawe iboneke kwa mbari canke iboneke mu buryo bugaragara ivyo ni ibintu bisanzwe ivyo turabikora kandi mu ntara ya Buhumuza cyane ngaha Muyinga barabimenyereye ni nkazo style bikundira uwari wese araza akavuga ati nkorera ibi shirako hariho nabaza ari kutugeza barabiye ko tubishobora nk'ubu nkejo hari umuntu yaje avuga ngo none mwebwe ibintu mubikorera ngate none ngo twereke turabiye ko ngo mwoshirako isura yaciye dutega umutega yavuga ati shirako isura kwirido burya twace mu masaha 3 twari tuyimuhaye ati tori vyawe nubu yaciye amakagano uko yaciye abyamamaza yitwa Connaisseur yaciye abyamamaza kuri TikTok tumuramutse Connaisseur ukuri vraiment namukunze ego wow murashaka gutembereza izo rido ndabona mwambaye n'udupira twiza nibi nivyo ngaho byose n'ibintu nyene twifabrikira ngaha wow ego turashaka kudutembereza ego nta kibazo ndakwereka amarido y'ivyiza bya ndabira rero izi ni rido mwikorera gusa bashize rido urabona yuko abavyeyi bacu tutabibagiye vraiment urabona yuko tumeze neza nk'aka ugashizana muri salon ego ministre urabona yuko araho wabwigire uyibona ntangwe kukabona kari muri sari waje ndakurahiye reka wow oya karora abankiyi ego wow wow ugashize muri fo ya white ego brancas ego usanga gasa neza cyane gose wow urabona nka karorero nkiyi urabona iyi ni visit Burundi uraba neza handitse ko gutega gahe visit Burundi icongezo soma wumva icongezo the land of royal drums the land of royal drums rero umuntu wari wese nkuba yibonye wayishize ahantu avuga ati nime naho toba atumva ururima avuga ati bwabo ndi ahandi mu Burundi bisigura ati nkize mu mabiro yacu twadukwiye kwa dufisize normalement pana guma dushiramo zimwe ziri kigishinwa ziri mu gikoreya oya sivyo wow sivyo kabisa urabona n'ubwoko bwishi bitandukanye ubona haba abakunda donc twarimviye kuri kote zose ku buryo umuntu wari wese ku magu yiwe urabona ko zitandukanye ubwoko butandukanye izi rero wanashaka nizike ni benshi rero baguma baca bagira iki bazitwara
dukora tuguma dugira amaproduction batwara bagira iki izi zose urabona ko zitandukanye yego kuko urumva amagu y'abantu batandukanye bari vast wow aho umuntu avuga ati je nshaka iyi nyene iya Gucci iyi nyene iri ku dessin anime nabonye hariko na Gucci akavuga ati jewe kujya baririmbye ati ipantaro ni Gucci isani Gucci n'irido ni Gucci nkeni zirero zose nkizo urabona tuguma dusohora batwara wow twe tuzisohora nkaho mengo ntibazikunda ugasanga ahubwo izirizo zasohotse cyane wow kubera amagu y'abantu atandukanye ego urabona izi zose ego ari indi ntuzi yarabonye ari indi rido nabonye yoja muri biro iri ku bintu megana ibimenyetso by'uburundi nk'akarongo bona nkaha umuntu agishika nkaha bona nko Burundi Coffee wow nk'ibi urabona ko biba biryoshye cyane nk'umuntu agishika aravuga ati ndashitse mu Burundi aca nabaza ati mbi ibi bintu nibiki nimba ari umunyama tiburya kiba objet de débat camuganira rero mukaca mugira ti wohashika naho akaca baza niko n'ibindi bihugu byateye imbere ndabumva neza mwebwe umuntu arabaha iciyumviro mukagishira mu ngiro mukamuyirido mwa twebwe uko vyipfuza nawe uvuga ati jewe Juste Gaël ndashaka ibi bintu irido yanje ibe ari personalize tuyigukorera ndakeneye irida tahandi ndabwigere ndayabona kuburyo umuntu wari wese azi wawe asanga ari beshi rero nivyo bakunda ubu ni hotel akavuga ati jewe iyi hotel nima nayise amahoro yego arakubwira ati ngirira motif decoratif amahoro ziri configure muri logo ukaca usanga rero twayimukoreye usanga izo rido ziwe tahandi wabwigere uzibona wow turacagenda ino hose ibi bitenge nimo mubikora basha ibi bibona iyi ni marishi ikomeye urabona yuko yanditse ko abakenyezi Katolika Burundi abake kabu mu muco wa Kristo dusenge mu mutima no mu ni komande nk'ibi batwaye vyinshi tuguma dukora bagenda batora bariko baraje barabishima aha abakenyezi bazokenyera igitenge cyakozwe na MC cyane gose bisigura ko umuntu aje akaba komande mwebwe niwe muca mwiyumvira ingene mu biheze birakunda bica bikunda irangi rya ryose roguhuza na rogo gusa yawe cyangwa ukatubwiye ko tubikora tuja ku kazi bisigura ko aha n'ibitenge murabikora nta kimwe kidasohoka hari umuntu avuga ati twebwe je nari nkene gukenyera igitenge kiri ku mugabo wanje kuko kuva ashira mu rugo byagenze neza ibi bitenge urashobora gukora igitenge umuntu kiri ku mugabo w'umuntu nawe ushaka kiri ku mugore n'abana wow niko akundi nyene ibi byose mubikora muri MC Burundi kabisa akabijya gukoresha igitenge muri MC nakari akabijya icambere ushira ko ibintu wipfuza bijanye n'amagu yawe akabijya kandi encore ubugire na promotion igihugu yego ukaca rero muri make usatisfeze umutima wawe uko wipfuza yego kubijanye n'ubukomezi ibi bitenge mukora birakomeye none ibi uriko urarabona nawe coca mu ntabazi mbe bavuga mu ntabazi z'ibigo igishobora gutabuka none ukibona none kubijanye no kutava mu irangi ibi birava mu irangi raba neza ubona n'uriya muhungu umubona cameraman uramubona cameraman uratubona kwigi gitenge ubona biyambariye twa duhuzu two munsi mbe bazitwa suji ubona yoboneka oya nico kubona wow ibi ni bitenge mukora nga muri MC ikibirira hanye imvutano bitenge byose turabikorera ngaha amarido amatable cloth byose ko nk'ibi byose urabona twarahevye turashira ko MC yego kugira kuko hari igihe usanga abarundi bakunda guhariye ivyo bintu ngo sivyo yego cyo gituma twemeye mucyo murashaka ko MC nga yego electro multi services innovation ngira barabibona kugira ntazogira abantu bazavuga ngo bajya abantu n'abacacari ngo abikura haza gaca biza ayo se n'amarido ya ntibemera ayo se n'amarido nk'umu nk'akaroro nk'iyi ubona nk'iyi twarasohoye nk'iyi urabona twaragisohoye yego ubona nk'hano ko handitseko yego
bene Samuragwa. Bene Samuragwa. Rero twaragisohoye hanyuma tumaze kugisohora tuca tugira iki tuca twikora ku carani. Yego. Carani wakibonye ngiki. Wow. Tuca dukora mu ishati. Wow. Burya benshi barabikunda ama production menshi barakunda kuza tukakira iki. Ukaca usanga bigenze neza. Umuntu akambara made in Burundi. Neza cyane. Kubifunguro rero vyiza vya bintu utavuga ngo ibiki nibi. Oh yapana ngo byo kwinjiza. Wow. Kuvuga usanga ari ibintu biryoshe cyane gose. Amarido meza, imvutano ratubwiye. Kuvuga ni basha ibi vraiment ni umuti. Ego meze neza cyane. Nuko mubandanya mudutembereza. Mubandanya mudutembereza. Ego nta kibazo. Turacari mu ruganda turi muri MC. Kwa kuri ahandi ni electronic multi services innovation. Murabona ko innovation hari. Wabonye igitenge, wabonye amarido, imvutano mwazumvise n'ibindi vyinshi cyane. Turacari kumwe n'umuyobozi nta Kiritimana Gilbert. Kwa kuri ahandi gumana natwe. Turi muri MC. Turikomeza kuyini poem idasanzwe hano aho tugeze ni hehe? Novuga ko tugeze mu mutima wa MC Burundi. Niho hantu hakorerwa ibintu by'ubwenge, ama design yose akorerwa ngaho ibintu by'ubwenge byose. Ibitangaro byose babona ati igitenge cyakozwe he? Byose. Ivutano yakozwe he? Conceptionnel. Irido ryakozwe he? Ya mashati yose. Conceptionnel. Queen poem ndakurahi. Guhera hariya hose urabona buriya no designer. Ego. Bariya bose n'aba designer. Hose n'abatari ngabo bose ni sare y'aba designer gusa. Bisigura ko havugirwa ubuhinga gusa. N'ubuhinga gusa. Ubuhinga gusa kabisa. Nk'uyu mupira wiyumviriwe hanye ukoregwa. Ni kuvuga erega nta kintu kigoye. Nta kintu kigoye na kimwe kuko ibintu byose ubuheze muri Rusumo na Roseyo Marché baca umukuru wa Rusumo acategeka ko igihugu cyacu cyose kimenye. Inca ndabakorera amakoti mipira. Umva twarakoze turayishona ikoti hama turemprima. Burya basanze ivyo mu Burundi arivyo vya mbere basanze bimeze neza cyane bose. Yego. Cyabintu nibisanzwe. N'uwo Maye Marché yavuze ati turashimiye vraiment tuzi ko hari abantu bashobora kugira ko ikintu hanyuma ukagihera muri conception hanyuma ukagigira produit film. Birashobora gukunda ko umuntu avukiye mu Burundi akorera mu Burundi agafa mu Burundi yarateye imbere. Birakunda cyose naha. Tuko turaraba imbere ko mudutembereza mwara mu machine turabona mukora cyane kandi mubana yamugira ama innovation atandukanye. Bega nta bindi mwebwe nka Gilbert musanzwe murangura nk'imirimo ama service mushobora gumuha muhereza abarundi. Mu bisanzwe hano muri MC Burundi hari service zikomakomeye zibiri dukora ngaha kandi duha ama service akomakomeye abantu benshi batandukanye. Kuvuga turafise service turafise agence and one. Turafise agence and one. Yitwa Logistic Jimere Company. Kuvuga ni agence and one ifise experience ikomeye. Kuvuga twebwe ubu tuvugana ni kuvuga turagira ama importation, ni kuvuga turagira ama procédure douanière y'ama import n'ama export, que ça soit ibintu bizananye n'ubwato n'indege aho bizananye hariho hose. Kiretse byo byagize nka transport y'abaruzi nibyo tutakora. Mugi ibindi byose dufise ikintu bitwa garantie régionale cyangwa nationale, ivyo bintu vraiment turabikora. Kuvuga turafise ya même takani na agence yitwa Atrakov. Ni kuvuga iyo agence Atrakov idufasha kugira commande, turakomandira ibidandazwa cyane imiduga muri Japan cyangwa za Thailand n'ahandi. Turashobora kukomandira imiduga abantu hanyuma akabijya tukaca tuba dufise n'abashoferi. Ni kuvuga iyo agence iyo company iri mu makampuni 5 mu gihugu bafise abashoferi bizewe muri zimwe zigenda kurondera impusha abashoferi kugira baje kuzana imiduga hanze. Iyo ndayifise. Ni kuvuga rero ubu tuvugana utwituye ushaka kuzana nk'ikidandazo cyawe aho kizananye hose ku isi. Aho kizananye hose ku isi. Turashobora turakideduana utuhaye document turayideduana twejeje kuyideduana turashobora guca tugufasha n'ibijanye na transport tukagizigushikanira mpaka muhira udacumukuye neza cyane. Yego. Nuko tuguma dusina basozeye abifuza kwitura MC
baba ronka gute muri MC biroroshe MC nk'abakunda kuraba nko ku mbuga wanditse wanditse kuri www.mcbi kuri Google baca bakwereka amalokalization yose ko twarahije kubishiramo twaragize platform ku buryo baba wa Tanzania ashaka atumva ivyo twavuze twarashizemo na application ku buryo baca babitaha mu rurimi kavukire ubu tuvugana ku mbuga turiko udukeneye kuko benshi niho badaturonkera mu buryo physique nabwo siege nkuru iringa Muyinga mu gisagara ca Muyinga commune Muyinga intara ya Buhumuza neza na neza kuyora 09 uja ku ni hambavu ya hoteli ihambaye yitwara Kasa ampande ya foyer y'ikigo foyer urashobora kuturonka vyoroshe mu gisagara ca Bujumbura naho turafise ibibanza bibiri bikomeye dukoreramo hariho kuri ahantu bitwa kuri MPS station Mane ku Binyoni uraturonka vyoroshe ni naho hari siège y'irya Agence Anduane biro vya Agence Anduane n'irya Atrakove uraturonka vyoroshe hanyuma centre ville naho twararavye dusanga nabo mu muji hagati twobegereza service kuvuga neza na neza kuri galeri kazi imbere yo kwa Ngoma aho hepfo ya Star Time n'irya micungo ya Berbe hajya nyine kwa kane ushaka kuhatera ikirenge uraronka service zacu vyoroshe ego hari cyangwa ikintu tuvuga gasavuze icyari kenewe tugera turavuze hariho ni ndabafitiye na promotion hariho na promotion y'udupira tumeze neza nk'akarori kora ko ngaha wumva yego turavuze mu promotion y'imipira VIP twabazaniye abarundi kugira bashaze kuvuga iyo mipira nagiye Gwanzo ndiko ndatembera hanyuma ndabonye ndabona ko unezereye iyo mipira nama ndayikura muri Kenya hanyuma rero bajije ati none iyi mipira mwongurisha bace bambaza ko mu bushira bafise imico kukubaza ati where you come from bace bambaza ngo where you come from ncanavuga ati from Burundi hanyuma ncanavuga ati baca banyereka yindi karite z'abarundi donc uravyumva bavuze ati abaturazi ivyo bagura nibiki banyeretse ngabarundi karite y'abarundi ndavuga ati no je nashimingo no bace bambwira ngiti we depend on your pocket sawa baca bampa condition ati utegeza gutwara iki gitigiri ndavuga ati nta ngorane nazishimye mugabo nanje abarundi abashire bacanda cyande babe baryohe kurabona yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu vyambara neza navuze ati rereka nawe ndabazane urizo rero muzo rero zirahari ziko turazitangira amafaranga ameze neza abamaze kuzambara bo barazikugura nandi wozikora atari muri FC Burundi neza cyane ego ngira barazibona muri video nizi mpuzu nyene bakundi ahandi ndagushimira cyane chef wanjye urakoze cyane chef mwagize cyane Imana iguheza gihe mwagize neza gose nukuri wewe icyo ndagukundi uratanga promotion ku bantu bigatuma dutera imbere nukuri reka ndabashimire ndashimwe simaye byo murimo murabona natwe ngira murabona ko MC atakwitagira kugira ngo bandanye bazanira bishasha bifuza amarido yabo bifuza bafise igicapo cyabo ati nzoba mu nzu ivisirido risuko nuko ivyo commande ni ngaha ivutano nuko nyene abantu mufise ibiro vraiment ugasanga washize ko ibindi bintu kandi ukora nk'icyayi arakantu kameze ku bacaho gukorera bisigaye umukaba bahezagire ndabwira ati twari mu ntara nziza ya Buhumuza commune Muyinga muri MC ndabwira bye bye to la vista ula ushuru mushuru pushla none